karibu cyane mu bimwe mukunda BNP TV na cyane BNP Sport. Uno munsi tuje kuya ku mupira w'amaguru, bafite umukinyi w'umupira w'amaguru yaciye mu Yamagala Young Boys Musongati, mbere bakakina mu wa Vitalo Football Club yitwa Kesi Jordan. Imbona Kesi Jordan niwe twakiriye uno munsi muri studio za BNP TV. Kesi na amahoro neza cyane. Tumeze neza. Yego ndashima. Muri Vitalo ni impore. Turashima nyine uhoraho. Kesi Jordan, muzi ukuri Kesi Jordan inde mupira w'amaguru. Kesi Jordan umukinyi w'umupira w'amaguru nyene nabitanguye nkiri umwana. Gushika ubu ndacyakina umupira w'amaguru. Waciye hehe umupira w'amaguru aho kinehe gushika ugere ku rwego ukina mu wa Vitalo Football Club? Icyambere na mbere naciye muri Mama Academy, naciye muri Academy yitwa Buja Rapido, icyo gihe yitwa Buja United, ko zari zibiri. Nayikiniye kuva muri minime gushika muri 3e division, niyo njanja muri Magara 3e kina barrage. Magara twakiniye barrage turayiduza mu cyicaro cya kabiri, ndayikinira kandi mu cyicaro cya kabiri turayiduza mu cyicaro cya mbere, cyangenda muri Musongati. Rero muri Musongati nakinye sezi imwe gusa, cyashikira muri Vitalo umwaka uheze, umwaka ugize kabiri muri Vitalo. Ikintu ico gihe catumye uva muri Magala Young Boys uja muri Musongati cari ico gihe? Ico kintu mva nyine harimo match nka example ya twakinye barrage. Barrage twakinye na n'umugwi witwa Garage Express w'Igitega, umva twaragiye gukinirayo. Barakubona baravuga ati no mukinyi nitumurekura. Ntashimwe n'abafana. Barambwira uko bimeze. Turavugana nyine bwabo mu bisanzwe twamaze no kuvugana kuva kare na directeur technique wa Musongati, twamaze kuvugana. Oco kina sezi imwe muri Musongati, kubera ko tuvuga ati equipe yankunze abafana bakankunda, kubera kutavuze ati no kwigumira nganga nkinanga. Yego ivyo birashika mu gihe nyene ubushaka kugira challenge. Wati je nakinye ngaha ndasinya umwaka umwe, umva nyene birashika nyene mu mukinyi ugenda ahari icyo ushaka. Tufate nko par exemple nka Musongati ndazi ni equipe imeze neza cyane, ni equipe yipanze, ariko nashatse kugira challenge gusubira kandi gukinira Bujumbura, kwa imaze nyine igihe nyine ndi hariya umwaka wose ndi gukinira Igitega, cyangwa ati je nimba umugwi wonga mu Bujumbura bamaze kundondera kandi witabe ngende gukinira hafi yo muhiri wacu nyine ntumve ndi alez ndi mu gisagara. Umwaka wa mbere ushitse muri Vitalo nuva ko byagenze neza cyane kuko twari ikombe cha Primus League, mwatwaye Primus League. Kiriya gihe ujya mwaka mutwara Primus League, umwuka wari umeze gute muri equipe? Kiriya gihe umwuka wari umeze neza cyane, numva equipe itwara ishaka igikombe urayibona hakiri kare bivanye na organisation ku ndongozi. Urabona yuko umengo bariko baritangira umugwi sana nyine n'abakinyi nyine bica biduha intege, bica biduha courage yo kubandanya nyine dukina neza, turabe ko tushika ku vy'uburongozi nyine bashaka. Hari ikindi kibazo gikunda kuba muri Premier League, dukunda kubona abakinyi bakunda gusinya amasezerano igihe kirekire nk'imyaka 2 canke 3 kuduga, usanga akenshi basinya umwaka umwe umaze kurangira umukinyi yatandukanye na equipe agiye mu wundi mugwi, equipe nayo irasigaye. Ubwo bijya bintu iyo bibaye muri equipe nta muntu abihomberamo? Ubu ikintu cyose nyine biravana niyo ushaka gusinya amasezerano y'igihe kirekire, umva niho umenya ibintu biri imbere. Peut-être ko ushobora nk'umwanga je nabisa amasezerano y'imyaka 3 nyine ntituzi ibintu biri imbere. Peut-être ko nshobora gushima imindi migwi wanze ushobora kunshima mugabo bakabanza kuvugana na Vitalo, cyangwa yaba mfise contrat y'umwaka umwe gusa, urumva nyine abavyungukira muri bagye nyine bafise mugwi agize nyine amahirwe akagusinyisha imyaka myinshi, urumva nyine wewe bagukene muri ico kiringo, wewe bakigufise nyine umva bagufise kubasha nibo nyine baca babivyungukiramo, mugabo bifise amasezerano y'umwaka umwe umva mwejegerana na kimwe baronka habiyeze. Kandi wowe ufite uburenganzira bwo kuyagana umugwi wose, nta hantu busa amasezerano ngo aragufatira. Ariko nibaza ko nimba tuba dukeneye gukomeza ama equipe, nibaza ko abakinyi nabo bakwiye kuzaravuga ati nivyo ndakinya umwaka umwe ngaha, ariko ninaca ndahava ushobora usanga ndenda hagize ibihe vyiza ugasanga sezi ikurikira yari yose zo gusubira kwerekana, kuko nk'ubu wewe umaze gukina sezi imwe iyi ni ya kabiri, urabona ko waremewe urahaguma uravuga ati reka ngume ngaha, equipe ishobora kumera neza gusuma ugasanga iguhaye n'isoko nziza gusumba bari koronka cagiye. Nibaza ko kuri ico nakaye kamo gutera abakinyi bagenza. Cyo nobona ko umuntu wese abafite inzira yiwe imushikana ku byo ashaka.
sinone kamvugire muri rusange ko umuntu wese abazi decision yiwe ingene bimeze jewe mfatiye ku decision yiwanje umva nabonye ko ari byiza ko no sinyira imyaka nyine itari mike kuko nivyo twaravuganye ça dépend n'umubano tuba dufitanye n'indongozi nka president wa Vitalo umuntu nyene tubanye neza si nka president gusa ameze nk'umugenzi urumva nyene ivyo bintu biratuma nyene ijya relation imera neza naho mbira ndamusinyira amasezerano umva tugashiramo utuntu tudu close nyene ko equipe kazokurondera muzovugana nayo ntuzogira ibintu vyo kwanga ibiki nibiki nyene ibintu byose murabivugana je ndumvuga kubyiwanje kontra n'izisaza abakinyi. Okay, si Joda mu mwaka wa 2023 ushira mu 2024 mu gice cambere ca champion wari ufite amagori menshi ni wari uri imbere kiriya gihe umutwe urumva ko uzorangiza champion uri meilleur buteur. Iyo ni ndoto agira mukinyi wese umva uri umuhataka wiyumvira gutsinda wiyumvira gutanga umunezero ku bafana wiyumvira gutanga umunezero muri equipe nyene ico kintu kiba kirimo nawe uba ufise 0 bi mu match 10 mugabo wiyumvira eske nshobora kuba meilleur buteur umuhataka wese ico cizera bacifitiye sinovuga ko ari DJ nyene umva je nari ndacifitiye ico cizere yego. Wewe uri mu bakinyi bashobora gukina mu myanya myinshi itandukanye ndavuga mu myanya yo gusatira bakomande ndetse no mu nimero 9 umwanya ushobora kuba nkukira Kesi Jordan ku buryo ashobora kuvuga ati notsinwa amagori menshi meze neza cyane no waye gusumba iyindi umva nyene nikubera nyene match zidasari match nyene umuntu aciye ku ruhande je nkuna guca ku ruhande uruhande rw'ububamfu hari match nciye ku ruhande rw'ububamfu ibintu nyene nzamona umenga biranyoroheye cyane ni naho je nkunda gukina hari match noja kwicenda bivanye basi nta nyine bikorohera ari abantu ugiye ibintu byo gucenga usanga bica bigorana iyo uri ku ruhande kugira ushikire igoro bamaze kuruwadesha mugabo bivanye na match nyene uburemere bwayo ugasanga nyine ukinyajya no kwicenda ukoze bike uratsinze cyangwa ukagenda ugakina ku ndwi ugatanga assist soit tugaprovoka penalty ibintu nk'ivyo nyene mugabo ku mwanya nkunda 11 na 10 rimwe kuri numero 10 hagiye nyuma y'umwataka. Kesi Jorda muri no minsi turiko turabona imigwi ya ibyaduserukiye amagana yo ku mugabane wa Afrika ndavuga muri Ligue des Champions cyangwa muri Confederation Cup ntituriko turabona igera kure ahanini nk'abakinyi canke abandi bantu bose bari mu mupira w'amaguru mwaza ko biva kuki icyambere mbona yuko byova ko nuko usanga nyene igano na mitaye irimo ni barishamo imitaye myinshi cyane kuko igano rimaze kugira valeur bashaka kurekrita abanyamahanga baca bagira souci kuza ukasanga umusenegale w'umumeyere equipe yonga iramuhamagaye bivanye nyene nuko ngene igano riteye ubwoba rifise competition ikomeye bashobora kuza ari benshi urumva nk'udufashe nka ukasanga hari umwara baje gukina muri Vitalo hari umusenegale aje gukina iyo equipe ureka gukomera isotse hanze nk'ufashe par exemple nkazigira Yanga twarakinye sivyo ifisa abantu bavuye muri Cote d'Ivoire abantu bavuye ahantu nyine kure na kure ko sanga n'umumeilleur MVP avuye muri Cote d'Ivoire ko sanga ahuye n'umwe MVP avuye muri Burkina Faso ibintu nyivyo nyine wasanga n'abantu baba meilleur bahuriye hamwe bitandukanye nonga muri Primus League ko sanga kenshi la majorité turabarundi sivyo sasa turabarundi tumenyeraniye nganyene basi na equipe nk'ubu yotwara igikombe ugasanga nukiri kumwe n'ababakenye nyene basi batwaye igikombe nka par exemple nyene twakinye championnat mwaka weze siko twakinye Ligue des Champions haciyaza abandi kandi bashasha equipe ca ikisura kandi kuba nshasha kandi nabwo ari babandi tumenyeranye bica bitugora nyene ko bice bagora kumenyana ubwira muzo bitwaneza kuri amagana ku mugabane wa Afrika reka tuvuge wari ukivuze ko muri Ligue des Champions mwakinye na Young Africans equipe yo mu gihugu ca Tanzania kiriya gihe mutsinzwe ibitsindo bine muri match ya mbere mwarumva mu mutima uko muzoza kubikura mukabitsindira kuko umuvugizi wa Vitalo avuga ati tuzobikora turengane mwebwe abakinyi mwaravyumva ko muzorengana urumva equipe nk'ijye nyene biragoye Yanga ni equipe ikomeye cyane iri si muri Tanzania gusa ikomeye ku mugabane wa Afrika hose irakomeye iri muri di Premier Club menga urumva byari bigoye cyane gusubiza zijya goli zine umva basi n'imiburi basi iyo twikuramo ubwo bakirikare umva ni presque ibitsindo nka byose twitsinze muri bijya bine
ni byose byavuye ku maherere mato mato twagize. Urumva nyene Yanga nayo nyene irakinika ni ekipe nk'izindi nyene harimo akantu nyene kubwoba ko gutinya basi abakinyi. Urabona nka Yanga ari gusanga ukinana n'umukinyi wasura umufana wiwe. Eske uyo muntu usanga ko murakina mubura ari mu club mubura umufana wiwe. Ego. Umva nyene kukiye nakubwiye higanwa ryabo riri hejuru bararecisha no ngamu Burundi wasanga barafishije match ya Yanga natwe tundi umukinyi wa Vital ndazi ko tuzokina nabo ugasanga ngiye ukina n'umuntu ndamuzi ko ari mu meyera akina neza. Eske bona ngamu mutwe kweri wo kwishiramo kumutsinda ku buryo nyine yari akantu nyine ko cakagabanuka basi. Ase mwebwe mwagiye ukina mwari mubisigaye ukina equipe ikomeye turazi ko bigoye kuza kuyitsinda. Biragoye kuza kuyitsinda mugabo muri football amari yo resultats nyene zimeze. Uko uryamye no munsi sikuvyukejo. Okay, si Jordan hari ikindi kintu tubona abakinyi benshi umukinyi iyo yitwaye neza muri championnat Premier League akenshi ntahateba aca sohoka kandi hariho n'abakinyi basohoka ugasanga inyuma y'umwaka umwe yaramaniwe urwego rw'umupira yarafise kiriya gihe ruri hasi ugenje nubwo bariko muri uwo mwanya mbe uravye kungene bano bakinyi ariko barasohoka ku bwinshi umukinyi yaritwaye neza muri club nga muri Premier League arasohotse agiye nkaho hakujya mu Rwanda abenshi baba bagenda kumvuza umupira canke ni ca kibazo c'uburyo kiri muri championnat yacu. Icyambere nyene no bavuga ni cya kibazo c'uburyo ko uvuye ngaho ukagenda mu Rwanda uzuye abarundi benshi umva usanga mukinyi ayahembwa ngaho usanga ari nka x3 x4 même x10 nuko bari kuyamuha mu Rwanda cyangwa ugasanga mu Rwanda nyene hariyo uturusho twinshi uruta igono ryo ngare aronse opportunité yo kugenda sini kenshi usanga bagiye mugabi yaba nyene amahera angana par exemple wasanga umukinyi wo mu Rwanda niyo nkanga bagenda gukora iki mugabo nyene muri via football ubugia utegezwa kuja hano nyene ubona yuko woronka ikintu cyo tumubaho. Kesi Jordan uba mwaka ungira no mwaka wa kane muri championnat Premier League wa gatatu wowe nturigera wiyumvira gusohoka wabuze ama equipe kurondera cyane ama equipe ni obura mugabo nyene mu biganiro nyene ibintu byose no biba bipanzemo usanga equipe wiri complique ukuntu ama equipe nyene arahari kandi je naindi mu Rwanda muri aka vacances umenga nagarutse kuja prepare match yo kuja ukina na Yanga gusa naindi mu Rwanda giye cyose. Bani basiko bagiye ku bibuga urabona itandukaniro hagati ya championnat hari uko bategura nuko ngatwe dutegura ahanini wabonye itandukaniro hari ijya je kumfatiye ku match imwe gusa nabonye Super Coupe yari kwihuza APR na Police gene yo nari nibereye kuri stade nakonda match nimva match irafise pression abafana barakunda ivyabo barakunda ivyabo sanga equipe nyene APR ni equipe igisoda sanga abantu nyene bari muri tenia y'igisoda nyene basha sanga nyene hariyo vibe ikomeye cyane bijya bintu narabikunze wasanga stade nk'igi amahoro ijamwe abantu sinzi nyene bangana ugasanga nyene iruzuye barayujuje nyene bijya bintu narabikunze nabo mmenga nyene ni ibintu byiza cyane. Uti rero abafana nabo bafise izindi nguvu bashobora gutanga ku mugwi nibaza ko abafana urafise abafana ba Vitaro equipe urimo niko bahamagarira nko je ikintu cya mbere no hamagara abafana nyene abafana ni kuza ku byinshi nimba ukunda equipe yiwawe uzozura ni uronsakanye bikunze ukaca wishikira ukibuga ukaraba biratuma nyene abafana n'abakinyi tugira inguvu abakinyi turagira inguvu yubonye basa abafana bariko bara nkabuma muri example twakinyejo mba twasanze ukibuge ciwabo urumva nyene ari gihe dukoze umupira ukasanga hiyo barakuzomeye kandi uri kuramuzomera undi ujya muntu nyene uri kurashigikira acagira inguvu sivyo nka example ni ijya match nyene yejo nyene yari se pression imwe ikomeye kubafana najya nicaye ajya muri tribune nari nicaye nyene ndiko ndaraba iyi match no muriro vraiment abafana kweri ba Vitaro bari bitanze urako ari kure mugabo barashitse kabisa bakwiye turanabishima ariko abafana mamuru bafindura badutsindiye kwanza cyambere na mbere hanze y'ikibuga badutsinze hanze y'ikibuga muhitere rero umva realite yo mu kibuga cyuyibona equipe nka equipe ya Vitaro equipe ukinamo itandukaniro riba rihari iyo bafise abafana niyo badafise abafana we kumukinyi mu mutwe wumva umeze gute iyo udufise abafana tuba twumva turi fier turafise abantu baturi inyuma yacu
nta bwoba ntaki mugabo iyo ugiye muri equipe irimo abafana wasanga 90-80% araba equipe adverse umva abantu nyine baba bari favori ne bagiye nyine bakora bafana mugabo ku buryo nyine uvuga ati jewe mu mupira ndi umusoda inambari yayo yose urayigwana nibisigura yuko muri benshi urigwana no muri football nuko nyine nibisigura yuko ufise abafana benshi bya bisigura ko dukina nabi nawo ufise abafana benshi uragutsinda tugushoboye Kesi Jordan ubu muri uno mwanya uri muri equipe ya Vitalo kugira ngo mugukureyo byo byagenze gute kugira equipe kuvaneyo yo ngaha mu Burundi apana equipe hanze y'igihugu yo ngaha ibintu biragoye kweri biragoye kuko na evolution bihari cyambere na mbere none par exemple uvuye nko muri Vitalo kavuja muri Ngozi City mva ngaho na evolution hari na evolution hari mugabo ugiye mu par exemple ugiye nko muri Vitalo Flambeau Bumamuru Messager Ngozi umusongatizo zige nyine na Aigle Noir ziyene equipe sikomakomeye haba umva hariyo ukuntu nyene bishaka kungana ko zose ni equipe sikomeye mugabo je no prefera yo kumva muri Vitalo nkagenda handi kuvuga Kesi Jordan yumvira ko igihe cyose azova muri Vitalo azova ngasohoka igihugu ajanze Burundi mugabo si ndabivuze a 100% kuko birashika je ndumukinyi umupira sino vuga ikintu ntari sira 100% ejo birashobora guhinduka ko usanga ibintu birahindutse muri Vitalo ndayivuyemo ataragira ko nsohoka nigizokina muri indi club cyangwa asanga ndakinye muri indi club iri munsi cyane muri parcours ya football ibyo bintu birabaho Kesi Jordan ariho ikindi kintu gikunda kuba usanga equipe iraje itwaye neza mugabo equipe bya bindi wamye uvuga basanga mu mahigano ku mugabane wa Afrika yatakaje abakinyi benshi byarabaye muri Vitalo mwebwe abakinyi basohotse sezirangiye bikaza kuba affecta ntubona ko ishobora kuba ari ya ntambamye ituma tutagumana champion imeze neza ko tuvuga ati equipe no mwaka irakomeye no mu mwaka uzizobikomeye ugasanga equipe no mwaka irakomeye babakinyi bari bayikomeje barasohotse ntubona ko ishobora kuba ari ntambamye ihanze champion na Premier League kurarura ibintu nk'ivyo usanga ari ibintu byinshi bibuze kugira ngo igana ryacu ritere imbere ku mugabane wa Afrika rero iyo utakaje abakinyi urumva nyene abakinyi ari ukuntu basi batumenyeranye ugasanga uzanye kandi abandi bashasha bica bisaba ijya adaptation kwiadapta kwanza nyene urabi yuko umenga basi nka instruction za kocha iyo ariko arakwereka ikintu nawe nyene biramugora cyatangura bushasha kandi ku explique ibintu mugabo afise babandi nyene aca bandanyiriza ko hahandi yarageze mugabo imyaka ikabiri iragenda rero nk'ubu ngabo bamwe bafise amasezerano y'imyaka 2-3 Munga Vitalo kubisiga ari bya mwaka sinzi ko yanga ari kudushobora nka kujya ikadutsinda nka kujya sinibaza reka tuvuge kuri championnat Premier League muri rusange ni championnat tubona umengo buri mwaka hagenda haza equipe ariko mu mwaka weze usanga no mwaka ntikimeze neza kuko equipe ugira ngo ikomere kujya wabivuze nivyo harimo kongeramwe abakinyi mugabo gerageza babandi bagufasha muri cagihe ubu kibafise kugira ngo uze kongereza oriye kubandanya twubaka nibaza ko ni kimwe mu bihanze championnat yacu mugabo nibaza ko mwega abakinyi abantu bari mu mupira w'amaguru ni byinshi mu bamuzi bihanze championnat kugira ngo shoye kudugije ku rwego rwiza abakinyi nibaza ko murafise byo musabo kugira ngo championnat itere imbere nk'umukinyi wa football ya muri Premier League n'ivya cyambere na mbere nyamukuru no gushira mu buryo muri championnat ushizemo uburyo acabamo kujya guhangana sana umva duhanganye cyane umva nyine nka dufate nka Bumamuru tuyitsinze cyane mugabe igano rikaba rifisa agaciro cyane sivyo nawe nyine ntiyo vyemera ifu imanukana abandi bavuye mu Rwanda hehe ikabazana kugira ngo nabo nyene barabe ko bo twari ico gikombe ko kiba gifise valeur nyene ni kintu nyene cy'uburyo nyene ibindi navyo nomenya bivana n'ababijejwe nyene baravyivyo baratunganya Teka tuvuye kuri côté technique naho nibaza ko mu Burundi nta academy menshi dufisa duza abakinyi usanga abakinyi nivyo baba turokina muri quartier ari usanga urose equipe irakudugije ugweko mugabo nibaza ko twaba dufise abakinyi bakiri bato ama equipe yoza aragenda kuronderamo ho bo banazimbutse basanga n'ibiciro ntibiriko biravuna cyane abo bakinyi barahari badahari twebwe nk'abantu bari mu mupira w'amaguru federation abarongo ya club abafana bokora gute
abakinyi barahari mu Burundi ndibaza ari mu bihugu nyene vyiza bifise tala izikomeye mugabo habaye ikintu cya exploitation ukiexploita ayo matara ikintu cyo bakimeze neza ko hari abantu hari umuntu akunda umuntu yamaze gukina hari n'umuntu akunda gukinisha abana nyene ugasanga arabaye ikizere ugasanga hari umupeti aguma gura attaque ara defense plutôt arayigora sana ugasanga ari muri 3e division nk'uyu mufasha ukamuha ikizere ukamushira muri 1e division akabanza akamenyera umwaka wa mbere ukabasi ukagira nka patience apana kubona yuko umengo no mu match zibiri ziramunaniye ukacyumujugunya nyene ngo wapi biranse ukagira patience ko bicaye bavyiza iyo ugize academy ukatuzura kuramo umwe ugaruka ngaho kamupima match zibiri zitatu ubonye ashoboye ukaca musinya adashoboye atasubira muri academy umva aba ntari kure yawe ni viduze gatoya ukamuzana imanutse ukamumanura umva nyene tara zirahari ziruzuye hari ama equipe y'abakiri bato ama academy zirahari zishobora kuba zidasa nka wasanga ari zifsandi mazina mugabo equipe z'abakiri bato zirahari ubwo nivyo bakarusho none dufate nka equipe zo muri première division ziye equipe 16 zikina première division Premier League equipe kabisa ama equipe y'abana nivyo urafise equipe senior mugo urafise nandi bari nyuma yabo ku myaka mu U17 U18 kugira ngo uzozura genda urabamwo beza ubadoza nibaza ko navyo nishobora kuba karusho kugira ngo tubone championnat yacu yatembera mugabo naza ko ahanini wabivuze kandi nibaza ko abantu bari mu mupira benshi barabizi ikibazo c'uburyo nico kiza imbere ya byose mugabo naza ko harekenwe n'intunganya akaba kwitanga ku ruhande rumwe kuri ico c'abafana ama equipe arabeshwaho n'uburyo bw'abafana arakuna abafana agura amakarata bakariya kugira ngo bafashe kandi ndamaze kubona hariho n'ibihugu ushobora gusanga ni equipe y'abafana bashobora kuvuga ati turakene mu ataka w'imiliyoni dufate 15 z'amarundi twebwe tugomba twige amafaranga azova muri twebwe nyene abafana sivyo bavuga ati reka duterere uwo mwataka tuzomugura mugabo ngaha mu ndini baza ko ivyo bintu nibikunda kubaho nibaza ko rero n'abafana abafana nabo nibaza ko bafise uruhara kugira ngo babone tubone championnat yateye imbere ama club yawe yateye imbere Musongati yateye imbere Vitaro yateye imbere n'izindi nyinshi zateye imbere reka tujabuke gato usanzwe nibaza ko mu gukina umupira w'amaguru ubufisa burabirako yego Kesi Jordan agitanga gukina umupira w'amaguru yisunga ndi yarabira ko rinde je nkunda Cristiano Ronaldo ndana murabira mugabo ku twarasaza nagifise bwa bushobozi yarafise kuva kera tukimushuhiye nyene turabapeti bwati imindo Cristiano Ronaldo yashanda bica ni site niko twita amazina twarise ba Eden Hazard bose ayo mazina yose twarayise mugabo je narakunda Cristiano Ronaldo ubu nawo je ndakunda Vinicius Vinicius ndamukunda cyane kwa kina reve je ndamukunda kubera arifite ikizere icyambere na mbere kwanza umukocha aramuha ikizere ukamwirika yuko nawo utakaza umupira ari ibintu bisanzwe ukamenya basi yuko uyu muntu atakaje umupira sawa n'uruhombo mugabo awufise nawe nyene arajugumiza defense urumva nyene match mukunze arabica vyanse nawe uce ujumva wewe uvuga ati nanje ifoko nkora kujya kwa Vinicius kujya nyene nitwoshe nesino shobora kumukurikira karite ziwe zose hari ivya nsumba sinashobora kubisubiramo byose ndabishobore oyaye arafise uko ameze naje ndafise uko ameze umva je ndafise gusa je cyonzi hari utuntu tumwe akora naje ndatuzi urumva naje ndagerageza kubikora mu kibuga nyene bikazana umusaruro cyanke bikanka nuko nyene bimeze football turiga buri munsi no musi negeza ndaba match Aston Villa ngasanga ari umukinya yakwa vyifatamwe neza nkaraba nyene akantu yakoze uteka akantu ya just no gashobora gacayimero ko nyene Kesi Jordan muri no misi niko ragaragara mu kibuga mu gwa Vitaro hari kibazo nyabaki nayo sikibazo cy'imvune sikibazo cy'imvune yo kwivi abariko baradukurikirana baza ko mwahimbawe cyane twakanye na Kesi Jordan imbona n'umukinya wa kera wa Vita na Kobo asanzwe akinira Vitaro umukinya wa kera wa Musongati Magala Young Boys niwe twari kumwe Kesi Jordan nibaza ko twagiranye ibihe vyiza kandi nibaza ko no usura gutumira zo hashika ego nzobitaba kama ku bafana ba Vitaro icyo nubabwira abafana ba Vitaro abafana bacu nuko ngo bandanye kudushigikira
umwaka weze twaratwaye igikombe n'ubu biracyashoboka. Icyo twobemerera nuko abuze support iwanyu mukarenza ko kuruta uko mwabikoze mu mwaka weze, kuko ndazi ko byose bishoboka. Turi mu kibanza kitabereye ijisho ku bafana bacu, mugabo turabemereye ko tuzokivamwo ibihe bibi two turacamwo rimwe na rimwe tuzobivamwo, kandi iki gikombe tuzobandanya tukigwanira gushika tugikoreko kandi ubwa kabiri kurikirana. Okay, si Jordan arakoze cyane, nibaza ko atuyagiye byinshi bitandukanye. Reka nshimire mwese mwese mwariko muradukurikira, nibaza ko mwagize ibihe byiza ahanje nawe utaha.